Inshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio ikukira ariyo Radio Réveil la Voix de la Justice. Twongeye kubaramutsa tubipfuza n'ikaze mu kindi kiganiro kidasanzwe aho uno munsi tuza gusubira ku vyabaye imbere n'inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi dufise abatumire babiri, uwa mbere ni Ndayihimbaze Tarsis akaba ari i Lusaka muri Zambia, araza kutubwira ivyo yumvise, ivyo yabonye, ivyakoze ku mashigi wabo muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri ni Madame Ndize Veronique akaba ari mu gihugu ca Sweden, n'umuhumure, araza kutubarira ivyashikitse mu muryango iwiwe, araza kudusarurira kari ku mutima intahe zabo. Tubaza yuko ziza kubaka benshi mubaza gukurikirana kino kiganiro. Nanje ndemesheje kino kiganiro, ijwe mwamaze kuryumva ni Prophet Deo Munezero ku bwa Renape Burundi. Musangwe ikaze. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye uwizirikane, bimenye ubitsirike, bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira, reka tubanze duhe ijambo abatumire bacu babanze babidondore. Turahera kwa Ndize Veronique. Ndize Veronique, turabaramukije. Ya mukomere cyane, murakoze cyane kuma ijambo, ndabaramukije, ndamukije n'abarundi bose aho bari ku isi hose, nibagira amahoro. Urakoze cyane. Ku bobwo babo bwa mbere bumva Madame Ndize Veronique. Madame Ndize Veronique ninde? Ya jewe nkuko mwabivuze nitwa Ndize Veronique, nkaba ndi umurundi kazi, ariko nkaba ntaragize chance yo gukurira mu gihugu cyanje cy'amavuko, nkaba narakuriye mu gihugu cyo mu Rwanda, ni naho nashakiye, ni naho nabyari umwana wanje wa mbere. Ya urakoze cyane kuri uwo mwidondoro uduhaye. Umutumira agira kabiri mwamaze kumwumva ni Ndayihimbaze Tarsis ari mu gihugu ca Zambia mu gisagara ca Lusaka. Tarsis, turabaramukije. Gome turabaramukije. Ikaze cyane mu kiganiro kuri Radio Réveil la Voix de la Justice. Gome murakoze. Kubo bwoba bubaye bwa mbere bumva Ndayihimbaze Tarsis. Ndayihimbaze Tarsis ninde? Ndayihimbaze Tarsis ni umwana avuka ku bacika 12. Papa wanje yitwa Ngendakuriyo Michel, mama wanje akitwa Sinzinkayo Tereza, abo bose bakaba bakite ku 10 aho bita mu Kinoso Kabuye commune Makamba. Urakoze cyane Tarsis kuri uwo mwidondoro uduhaye. Tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira, reka duhe ijambo Ndize Veronique. Ndize Veronique, igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 mwaka 2021 mu gihugu c'u Burundi, mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, umugwi w'igihugu jejwe kurondera akahise no kurekuriranira CVR waratanze icegeranyo c'ivyo washitseko inyuma y'amatohoza ku vyabaye mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 igihumbi kimwe amajana 973. Muri iyo raporo yatanze cyo twokwita rapport d'étape, bamenyesheje abarundi n'amakungu yuko kuri iyo myaka 2 duhejeje kudondagura yuko mu gihugu c'u Burundi habaye ihonyabwoko
byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ndize Veronique muri umwe mu bavuka ku bavyeyi bahitanywe n'igihonyabwoko ryemejwe kuri iryo kwezo rya 20 kwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Ndize Veronique nigiki wibuka ku vyashikiye umuryango w'iwanyu? Ya, murakoze kumpa ijambo. Nkuko nababwiye nanje ndi umwana ukomoka ku bacikacumu bo mu 1972. Ariko muri make papa wanje yambwiye yuko bahunze mu 1969. Ego nkuko mubizi ubundi abahutu batangiye kwicwa ngo guhera mu 1000 inyuma ya independence ni 1964. ari nk'umupapa witwa Manwangari Leo, yari umuntu nawe yahunze mu 1964. hari Kagoma Hilaire nawe wahunze mu 1965, n'abandi hagati aho bagiye bahunga. Papa we yahunze mu 1969 ahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ego igihe ihonyabwoko riba mu Burundi mwaye mufise imyaka ingahe? Kuko jewe nabwiye ko navutse mu 1968. Ego ubwo nari mfite à peu près 4 ans. Amateka menshi ariko nayabwiye na papa tumaze gukura, before ko papa ajya kuryama baza kutubwira histoire yose yo guhera nyuma ya independence n'igihumbi 1972 kubandanya. Yatubwiraga inkuru byose ukuntu byagiye bigenda. Ego muri aya makuru nyene umuri wanyu yabashikirije yababwiye uko vyifashe gute? Mwari batoya cyane, ariko inyuma yaho murumva yuko yababwiye ivyashikiye bamwe mu nshuti zanyu canke mu muryango w'iwanyu, yababwiye yuko vyagenze gute? Yatubwiye yuko mu gutangura byarimo amayeri menshi ku buryo n'umubanyi wawe atashobora kumenya ibiri kwipasa. Ngo nko ku mashuri kuri universite baga bakoze liste y'abanyeshuri, noneho nk'abanyeshuri bakajya nko kuri universite mu mwaka wa mbere bagahamagara nk'abanyeshuri 10 b'abahutu, par exemple Yohani, Jean, biki kabahamagara. Muri abo bana 10 b'abahutu bagashyiramo abana 2 b'abatutsi kugira ngo abasigaye b'abahutu batamenya ivyo ari vyo. Ngo bakababarira ngo bagiye mu nama ngo ryo bagiye kubabaza. Babatwara kuri commune, muri abo bahutu 10 bagiye hakagaruka nka 2, nabo abatutsi 2 bagiye umwe bakabagarura 2 kugira ngo bana basigaye muri classe batamenya ingene vyagenze. Mu bakomeresa naho baragenda karaba bamukomeresa ufise inzu nziza, bagakonveka umubanyi ati urya mugabo amafaranga yubakije irya nzu nayo yivye igihugu. Bamutwaye bagiye kumubaza aho amafaranga yayakuye. Uwo mubanyi wiwe ukibaza ko ari umuntu witabye kuri commune bagiye kubaza amafaranga yaho yaguze amabati, amarangi, bakakonveka ababanyi yuko ari amafaranga wibye leta ko hari byo bagiye kukubaza. Waragenda ntugaruke. No mu barimu bakagena ku makole primaire bagahamagara abarimu bagabakoze list. Mu bahutu bakabahamagara ngo kuri commune baragukeneye. Wowe ukagenda uzi ko kuri commune bagukeneye, n'umwarimu wasigaye akabazi ko kuri commune abyo bagiye kukubaza. Kandi wa wundi ntamenye ibyari byo, akazabimenya nawe ituru yiwe igeze. Mo amayeri menshi ku buryo n'abahutu benshi hari n'abajya kurega kanaka ati kanaka afite inzu y'amabati bagiye kumubaza amafaranga hano yakuye. Nawe ntamenye trick bakoresheje ku buryo byaje kumenyekana abantu barahonye. Uravuze kubijanye n'abanyeshuri bagenda bagahamagagwa ku ntonde ku ishure, bavuze ibijanye n'abadandaza. Madame Veronique, mwe abiwanyu mwabuze mu muryango wanyu, mwe bari mu muguyu we? Ndafite muri umuntu wa papa yari umwarimu witwa Laurent, nawe yari umwarimu. Yari umwarimu nawe. Abavyeyi basigaye bazi yuko yagiye ku kazi, ariko barimu bakorana bavuze ati ko babonye abantu bitwa ngo bajerere, bavuga ngo hari ibyo bagiye kumubaza. Kugira kuri uyu munota nitwongeye kumenya amakuru ye. Papa nawe yagize chance, hari umuntu w'umugenzi wari ufite umwana, mama we wari umututsi ariko papa wari umuhutu. Uwo mwana kubera ko umuvyeyi we yari yarapfuye kira batazi ubwoko bwiwe, bari bazi ko peut-être ari umututsi, kuko mama we yari umututsi kazi. Je kumva yuko hari list y'abahutu bazicwa. Noneho papa kuko yakoraga kuri bata, hari abana benshi muri quartier mu Kamenge yarahaye akazi,
uwo mwana akaba ari muri ba bana papa yahaye akazi ko ari umwana w'imfubyi yumva afite mama we wenyine iyo waje kubwira papa ati ibintu bimeze gutya na gutya niba ufite aho ujya agenda papa aramubaza ibyo wabivanye hehe umwana amuha information zose mu information zose aza kubwira bagenzi biwe ati murabizi n'ibindi ibintu bimeze gutya na gutya na gutya abantu benshi ntibabyemera kuko bakoreshaga amayeri menshi ku buryo n'umuba yatasha kumenya ibiri gukorwa papa rero yaje kubwira abantu b'abagenzi bakundanye ati muze duhunge bo baranga bati no ati uwo muntu aguhaye nkuru yakubeshe tubwiye ko yahunze ariko irya groupe yose abagenzi biwe nta numwe cyo bose barabishe nibwo papa rero yahunze aca muri Kongo aciye muri Kongo ibukavu ahitajya mu Rwanda ageze mu Rwanda naho ubuzima buramugora kuko nabo nababaga barageze mu Rwanda barabahiga bakabasangayo nibwo papa nabwo abonye ko azamwicira mu Rwanda yarahunze ajya mu Bugande naho ubuzima buramunanira arongera 2 ans agaruka mu Rwanda agarutse mu Rwanda rero niho yabandanyije aba kugeza igihe abonye akazi kuri university n'intambara yabaye 94 niho yaragikora kuva icyo gihe cyose muri iyo myaka yose. Urakoze cyane Madame Veronique ku arico gishinga ntahe uhejeje kuduha. Reka tubanze duje kwa Ndahimbaze Tarsis sinzi uko mukitwumva. Ego turabumva. Ego mu 1972 imbere n'inyuma yaho hari byinshi vyabaye ndetse kugeza no mu 1995 hari ivyabaye ni imyaka myinshi twovuga tuvuze 65 68 69 72 73 88 ivy'intege n'amarangara murazi vyabaye vyari vyo. We nk'umwe mu bava ku bavyeyi canke mu miryango yagize ivyago ikabura ababo bahitanywe n'ivyo vyago Burundi bwagiye buracamwo cyane cyane amahonya bwoko mu majambo atomoye neza mu mahonya bwoko yagiye arakorerwa abahutu. We nibiki wibuka nibiki wabonye kuri iyo myaka itandukanye? Egome mpaye mvuga nk'uwavutse kubacitse ku icumu ba 72. Ego nukuvuga yuko jewe navutse ku muvyeyi yapfakaye 72 kandi n'umugabo wiwe yitwa yuko yacitse ku icumu igihe 72. Ego abitwa yuko bakuru ba papa wanje bitwa yuko baguye muri iyo ntambara 72 bari basanzwe batuye ahitwa Kabuye Makamba. Ego uwo baje bakurikira umwarimu yitwa ko yigisha mu ntara ya Bururi intambara imaze gutera yaciye ataha iwabo imakamba. Ariko ikintu cabaye nuko bagiye baramukurikirana kumvo zuko ya mariste Madame Veronique yavuga we yarari kuri liste yabicwa i Bururi, ariko baciye bamukurikirana niyo yagiye iwabo. Uko vyagenze nukuvuga yuko intumwa zavuye i Bururi ziza gutanga raporo imakamba yuko uyo muntu uko bomurondera hehe muri Makamba. Bategetse uwo musitanteri yarari Makamba ico gihe yuko akoranya ikoraniro kuyo muntu yitwa yuko yaje avi Bururi ari umwarimu kugira ngo ashobore kuboneka ku iyo liste kuko babona yuko ari wasigaye. Hama ikintu cabaye musitanteri w'ico gihe w'imakamba yakoranije ikoraniro kaminuza abwira abatwara imitumba y'imakamba muri arrondissement umugabo asigara ataje mu ikoraniro aca yinjizwa agasho. Ico gihe uwo musitanteri yarazwe ku izina ryande? Iryo izina nuko izina ntabwo nari perereje ngo mbaze uwari we, ariko watwara ico gihe uwo musitanteri atwara ico gihe yara yitwa yuko yatanze ntuze raporo y'abantuze yahereza ntuze raporo abanyumba 10 bose ko bararika abantu bitwa abagabo abasore bategerejwe gushika mu gitondo 2:00 imakamba kuri stade mwikoraniro. Ico gihe rero uwo w'umwarimu w'iwacu data wacu agenda aherekejwe na papa mukuru. Bagiye mw'iryo koraniro bafatwa umuntu wese yitwa ko yari yaranyegeye wese muri commune Makamba wese niho bamusobanuriye, kandi
umwaka w'72 wagomba uhere wari ku mwisho. Kwari ugukuramwo gusa kurobanura ati wewe vamwo, wewe vamwo, wewe vamwo, wewe vamwo. Umuntu wese yanyeke ico gihe niho yaciye afatwa, kandi ico gihe babafata niho n'intambara yaciye imera nk'iyihoshoroka. Nta bandi basubiye gufatwa, hari nko mu kwa 12 kura 73. Yego, nuko vyagenze. urakoze cyane Tarsis kuri ico gishinga ntaye canke ubuhamya uruduhaye. Reka dusubire kwa Madame Veronique. Madame Veronique, bamwe n'abandi kuva aho umugwi w'igihugu ujeje ukuri no kunywanisha abarundi Severe utangarije yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 igihumbi kimwe amajana 1973 yuko habaye icaha cy'ihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Hari imigwi yagiye igaragara, bamwe biyita abahinga, abandi biyita ivyo bagombye kwiyita, bavuga yuko ivyo umugwi Severe watangaje wahuguje yuko abarundi bicanye bitari bikwiye yuko bavyita ihonyabwoko. Nk'umwe mu babuze abiwe mu muryango, abo bandiyo bamwe bavuga bakoresheje imvugo bene izo, amajambo baba barimo bashikiriza muyakira gute nka bamwe mu bakozwe ko n'ivyabaye mu gihugu cy'u Burundi? Yewe ndashimira uwo mugwi wemeje yuko ari ihonyabwoko. Ni ihonyabwoko kuko nuko baje basobanura jenoside cyari cyo, iyo umuntu yica mugenzi we atamurwanya bari ihonyabwoko. Urumva icyo gihe bafataga abantu bakoresha amaliste, ari umusivile, ari umuturage, ubize n'utize, ufite itongo, nta mbunda akoresheje, nta atari umupolitisiye, bakamufata akamwica atarwanye nabo. Ugakora liste buhoro buhoro ukageza igihe abantu barangiza. Iyo ni ihonyabwoko 100%. Ndashimira uwo mugwi kwemeza yuko ari ihonyabwoko, tukadusaba perezida wacu w'u Burundi yuko nawe yabyemeza kuko ni ihonyabwoko 100%. Ego, muri ivyo nyene hariho abagiye baranyagwa ivyabo amatongo, kuko urumva yuko bamaze kuraba abari bifise, abafise ico basumbije abandi mu ntuzenya mu kibano, abafise amazu, bari bafise amafaranga ku makonte, kuko urumva yuko benshi muri bo baba ari abantu bafise ubuzi bwa leta, abihebeye Imana. Mwibaza yuko uno munsi nubwo avuga yuko ari umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi, mwibaza yuko hakwiye yuko gusa bavuga bati baremeje ihonyabwoko bikarangira gutyo gusa, ivyanyazwe muri iyo myaka mu vyihagiwe vyose bidasubijwe bene vyo? Mwe Kamurundi akomoka kuri bamwe bagize ivyago vyo kunyagwa ivyabo mu miryango yabo, mwe mwibaza yuko ingingo gusa yo kurekuriranira yuko ikwiye hadakuritiye ko ubutungane? Urumva je ibintu twasaba n'abaturage bose b'u Burundi basaba umukuru w'igihugu na guverinoma y'u Burundi, bose batahuwe amatongo, abantu bose batwawe ivyabo bagomba kubisubizwa, kuko usibye n'ibyo byose hari n'amasalere bafataga abantu bakabica, mara kubica nka muramu wanje Momari deo yari muri commission des accords de commission y'abitango sesa, commission de suivi des accords d'Arusha, yuko bagomba kuza abantu bose banyazwe ibyabo bagomba kubisubizwa. Bifo nuko babigenje bagashakisha uburyo bwose bakamenya ukuntu byagenze, ibyabo bagomba kubisubizwa. Ndetse yatanguye mbere ko sinzi ukuntu byahagaze ujya mu padiri witwa Padiri Sirapio, ni Sirapio bambonanira mu yahoze atwara umugwi w'igihugu ujejwe gusubiza ababa bavyatswe CNTB. Yandibuka yuko nawe umugunize kumva bye byatanguye sinzi ukuntu byaje guhagarara. Abantu banyazwe ibyabo bagomba gusubizwa. Hari amazu, hari n'amasalere yagiye ahembwa abantu kandi abantu barabishe bahembwa amafaranga yabo. Je na exemple nka petit frère wa Momari, nawe baramwishe, bari barahunze bageze muri Kongo, barabahenda ngo impore yaje ni mugaruke, abagarutse bose babafatira ku iposto ngo nibo bahindurwaga. Kandi amafaranga yabo yagumye asohoka afatwa nabo ngabo nyine babishe. Zakurikirana amasalere yose bakazaya miryango basize. Ego, reka tusubire kandi kwa Tarsis. Nkuko Madame Veronique agiye aratanga imigwi itandukanye y'abagiye barafatwa 72 imbere n'inyuma yaho,
mwe mu muryango iwanyu iyo urimo murumva bamwe n'abandi bashisimbira ku mamikro bakavuga yuko 1972 imbere n'inyuma yaho yuko habaye ubwicanyi bavuze ubwicanyi bisigura yuko abatutsi barica abahutu bakica abatutsi ayo majambo yo murimo murayumva uno munsi mwe muyakira gute ahubwo umuntu avuga yuko habaye ubwicanyi yoba ari muri abo bakoze genocide kubera twebwe abantu iyicwa ryabo kwabaye ugufata bagasigaza umututsi gusa abahutu bose bitwa ko bagiye n'iryo koraniro ryo bose nta n'umwe yasubiye inyuma yego kandi genocide ni ukuvuga yuko ikintu cya mbere bitwa kugira ngo barimbure ikintu cyitwa igitsina gabo kuko urabizi yuko aricyo kijejwe kugira nti kugwirirana kuko iyo abagabo bahari nta bantu bashobora kugwira yego kuko urabona no mu kwica yaba umusore yaba umugabo yubatse yaba umutama bose barica kumwe n'ivyo ari habuze mu miryango iwanyu bashobora kuba bafise ivyo banyazwe mwipfuza yuko leta y'u Burundi yozobasubiza ivyabo yego cyane kuko abagiye banyagwa amatongo nk'abo nka jewe witwa yuko yapfuye waguye mw'iyo ntambara amatongo yiwe bagiye barayanyaga ni ukuvuga yuko gushikana bugingo n'ubu ayo matongo yiwe ntabwo arasubizwa yego reka dusubire kwa ntuzenya kwa Madame Veronique. Madame Veronique uyu munsi tuvugana kuva umugwi w'igihugu wemeje yuko mu Burundi habaye ihonyabwoko y'abahutu imbere y'inama nshinga amateka na nkinguza amateka bikoranye mu Kigobe haraciye ikiringo kirenze imyaka 2 ku bwanyu nk'abakozwe ko n'igihonyabwoko mwibaza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi atoba yaratevye kuba yosinya igihonyabwoko kugira abakozwe ko n'igihonyabwoko bashoboye gutunganirizwa basubizwe ivyabo ndetse n'ababikoze nabo nyene babiryoza ijambo ni gwawe Madame Veronique. murakoze arashama mwe mwavuze ngo abavuga yuko ngo abahutu bisha abatutsi ngo abatutsi bica abahutu no niho nyabwoko icyo gihe abahutu n'abatutsi baricanye twabyita masakre ariko mu Burundi guhera 62 kuzamura niho nyabwoko ryakorewe abahutu n'abatutsi babiteguye neza barabitegura babishyira mu ngiro ari mu gisoda ari muri guverinoma hose nibo bishe abahutu nyabwoko ryakorewe abahutu ntabwo bicanye yego bo kubyerekeye perezida w'igihugu kubwanjye urabona n'umuvyeyi agomba kubanza guperereza ibintu akamenya byose akareba kote zose ntabwo yahita yemera ibintu kuko batavuga ngo basinye ariko ubu hari hageze yuko niba barabitohoje neza bagasanga ko ibyo bintu ari byo kandi nanjye ndabyemera ko uko nyine bimeze ubu twamusangaga yuko perezida wa Republique yasinya akemeza ko ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Ndibuka n'umudamu witwa Madamu Wakadege yagiye muri transition mugabo wari vice president korane cy'abadamu cyabaye harimo first lady Madamu Domitien na Madamu Wakadege. Madamu Kadege yarabyemeje ati ihonyabwoko twakoreye abahutu twarabisha arabyiyemerera arabyivugira imbere y'abadamu asaba aragenda arapfukama imbere ya Madamu Domitien ati dusabye imbabazi ku izina ry'abatutsi ibyo twakoreye abahutu guhera 65 72 twaragiye turica n'inda ivuka ariko abatutsi bene wabo bararahira bavuga ngo abo bagore ntawe batumye kujya gusaba imbabazi yabaye menase kandi arabyemera avuga ati gihe kijya gihe nari umukobwa ukiri muto ko narabibonye hari n'undi mudamu ahagurutse bati mwabadamu b'abatutsikazi ni muhaguruke dusaba twari duhari muhaguruke dusaba imbabazi abadamu b'abatukazi ibintu twabakoreye basaza bacu bene wacu babakoreye tukabica 72 dusaba imbabazi barahagurutse Madamu Kadege yarahagurutse apfukama imbere ya Madamu Domitien ariko nibaza abo bandi reba bihakana bikanyubira icyo gihe byatotse mu binyamakuru bashyiraho na komisiyo yo kugira ngo bazafashe abadamu b'abapfakazi 72 iyo myaka yose abantu bagiye bicwa rero abagabo bandi b'abatutsi baramurwanyije
ngo ntawamutumye gusaba imbabazi ya ku buryo niyo porogaramu yakihagarara uko nyene yarahagaze n'iyabandanyije. Okay, reka dusubire kwa Tarsise twerekeza ku musozo w'ikiganiro. Tarsise Ndayihimbaze, ni giki usaba leta y'u Burundi ku kijanye n'ivyabaye mu mwaka wa 1972? Ikintu jewe nsaba leta y'u Burundi Ego no kuvuga yuko baratebeje cyane gusinya kijya cete cyemeza genocide mu Burundi, kuko ntabwo nubwo bavuga ngo bamurere ngo bari bateye ngo muri region d'Iside ngo hanyuma, ariko ntibitahuritse cyane kugira ngo bashobore gutera muri region d'Iside hanyuma bace birara mu bantu igihugu cyose, bace bagenda barafata zina mugabo wese w'umuhutu, kuko n'abasigaye n'abitwa yuko nabanyegeye, kuko cyitwa gitsina gabo cyose cyitwa yuko cyasokoroka ico gihe baca bacakira. Usokorotse baca bacakira, kuko n'abitwa ko basigaye nabanyegeye, kuko naho bavuga ngo basigaza ngo umuntu ngo akenye ngo atacyafise, naho wabufise naho ataco wari ufise ubaguye mu ntoki ntiwarokoka. Abantu benshi barokotse bava mu binogo, ataco bari bafise, barabugaza batari bagira ikintu na kimwe, bacitse ku icumu. Bijya byo kuvuga ngo basigaza ngo umuntu ngo atana kimwe afise, ni ukubesha. Zina muntu wese yitwa zina muhutu yabagwa mu ntoki ntiyabacika, kuko uyo twebwe ubishe nta butunzi yari afise, yari kumwe n'uyo w'umwarimu mukuru we, bose babafatira hamwe, bose nta numwe yabacitse. Urinze ubagwa mu ntoki yabufite cyangwa utunge cyangwa ukene wabacika, mwaca mujana, kuko icyo gihe bakoranye iryo koraniro nta muntu numwe yabasubiranye inyuma yitwa zina muhutu yitwa yuko yaje muri iryo koraniro i Makamba hari kuri sitade. Abari muri iryo koraniro n'ubu bacitse ku icumu, n'ubu nabugingo n'ubu baracahari, barabivuga yuko ico gihe ko ata muntu bitwa yuko bashobora gusigaza yitwa yuko yabaguye mu ntoki. Urakoze cyane Tarsise kuri ico gisabo cawe kuri leta y'u Burundi. Madame Veronique, turangiza ikiganiro, ni giki musaba leta y'u Burundi? Dewe ikintu kimbabaza, urabona ibintu by'72 yo guhera 62 byatubayeho. Harimo abantu batarabona itsomo, kandi hari consequences ziri kuba kubera bya bintu byatubayeho, na nubu izo consequences zikurikirana. Urabona, ndashimira mushinga nawe witwa Niyonzima, wanditse kiriya gitabo ngo les 4 héros no chanter. Urabona kiriya gitabo kirimo histoire yose, ariko yacyanditswe mu Gifaransa, abarundi benshi ntago bize. Bari bakwiye kuvuga histoire kwira abana bakabimenya bakabigisha muri secondaire primaire, bakababwira amateka yabaye mu Burundi, nibagine baca hejuru gusa bakinumira. Ego bavuge histoire ukuntu byagenze. Bya bitabo babishyire mu Kirundi. Kandi murabizi ko mu mico y'Abanyafrika gusoma biratugora. Baje bagera nkuko mwabikoze mukabishyira mukaduhamagara kuri radio yanyu. Birakenewe kugira ngo abaturage, abanyagihugu bose babyumve. Si benshi basoma ibitabo. Ego izi consequences rero niyo mpamvu usanga hari imigambwe usanga y'abahutu irimo ibipande 10-20. kubera iki? Ari abantu benshi batazi iby'72 ukuntu byagenze. Ariko umwanzi aracyabandanya, ubu yahinduye amayeri, nta gikora list, kuko azi ko abantu benshi bamaze kubivumbura. Nta kiteye yavuze ngo liste kanaka secondaire kanaka abarimu nta kibikora. Ubu rero akoresha yandi mayeri. Turashimira umukuru, tunasaba n'umukuru w'igihugu ko yasinya akemeza ihunyabwoko. Ariko niba yarisinya batavuze icyabiteye n'ukuntu byagenze n'amayeri yabigeneye, n'ubundi twebwe turi kugenda bazasigara bizongera bibabeho. Ifo yuko babishyira ku maradiyo, abandika ibitabo bandika bishyire mu Kirundi, babishyire mu banyeshuri hose bamenye icyatumye ibyo bintu byose bibaho. Uko bagenda babeshya ngo abamenja, ngo arabamenja bari bateye, ngo bamurere, benshi niko babizi. Ndashaka kubisinya ariko batarasobanurira abantu
ngo bamurere bari bande, abamenja bari bande, ngo yari umwana w'umumenja. Ibyo byose nta numwe ubizi, bizwi n'abantu ba kera. Barya abantu ba kera nabo bagenda bapfa. Mutama Ntuze yari yitabye kandi yari yarize histoire, Banwangari bakaguma baritabye Imana. Abo bose bagiye bitaba Imana. None se n'abandi bagenda bakurikira bitaba Imana. Abandi bana bari kuvuka ubu bazamenya bamurere bari bande, bamenje bari bande. Ifo ko basomanura histoire. Ari nayo mpamvu ubona nka exemple ya conséquence. Urabona ko abantu benshi batazi ibyatubayeho icyo gihe cyose. Ukavuka imigambwe y'abahutu. Havuka Tabara bararyanye irasenyuka. Paripeutu icamo ibice, haba paripeutu ya Karatasi, paripeutu ya Kosani, paripeutu ya Remuga barabona. Urumva ni babandi batazi impamvu niza ngaruka 72. Ubuhungiro akiyemfilitra akaza kigira ngo ni umuntu ndahunze, mukahita mumwakira kandi atumwe n'umwanzi. Ibyo rero nibi tugomba bavuga amateka uko ari, bavuga histoire kwiri. Iyo migambwe amacakubiri yo mu migambwe byerekana yuko abantu benshi batazi histoire y'u Burundi, yuko n'abahutu impamvu bagiye bitwa bamenje. Histoire kwigwa abana bakabimenya. Hari abana bakiri mu buhungiro batazi impamvu ababyeyi babo bari mu buhungiro. Benshi bari busy mu bya business, ariko umwana ntazi kubera iki papa wari muri Zambia ntabyazi. Zambia ni bamwirukana agasuri Burundi, si wa mwana twe igihe tuza twarapfuye bazongera bakamugira bya bindi bya kera. Ifu rero ko ibi bintu babyigaho, bigisha amateka ukuntu byagenza kahise cy'u Burundi, ngo kahise gategura kazoza. Ego nibyo twifuza. Urakoze cyane Madame Veronique. Imbere yuko nsubira kwa Tarsis, hari akabazo wari witeze uko tukubaza tutakubajije? Ibibazo ni byinshi, niko mwaduhaye umwanya mutoya. Ariko nta kibazo tuzasubira. Ego naho ni byari byinshi byo kuvuga bituri ku mutima. Giye mbona ibintu biri mu Burundi. Umukuru w'igihugu aragerageza kugira ngo tuve mu ngorane, kuko avuga ati akahise gategura kazoza, ariko hariho bamwe batabitahura batabona kimwe nawe. Ibyo byose ni consequence yabe bintu byatubayeho. Ego ubu ngubu bahinduye umuntu akitwa umumenje, ubu ni imbonerakure. Aho ugiye hano muri Suède banyise imbonerakure. Urumva nuko ba bandi nyine bagenda bahindura amazina. Ntabwo tukiri abana bamenje, ubu turi abana b'imbonerakure. Turi iki? Rwanda n'abarundi bari mu Burundi bazi impamvu ugiye mu Kinyarwanda. No muri Zambia bita Umunyarwandakazi. Za consequences ziri mu nakabiri. Ndi umurundi wiyemera, umurundi 100%, papa na mama. Nkuko ndayavuze yuko amazina papa wiwe na mama wiwe, je papa wanje yitwa Nanias Ndikumagenge. Twabaye mu Rwanda igihe kirekire. Mama wanje yitwa Maria Gakobwe bitabye Imana. Ukabona umurundi wanyu uri kudefanda igihugu cyawe nko muri Zambia. Abantu bo muri ASR bazakatubaza kubera iki muri hano muri Zambia. Hari nk'umu vice president wa Zambia ntabwo yari azi ko muri Zambia hari impunzi z'abarundi. Kubera iki umwana wanjye yipresence yuko ari umurundi, ngo hano hari impunzi z'abarundi. Umwana amwe ati genda umurundi kazi. Ababyeyi banjye bahunze 72 bahungira mu Rwanda, intambara yo mu Rwanda 94 ibasangayo barahunga. Umuzungu ko vice president yari umuzungu. Twe tuzi abanyarwanda kubera genocide bakoze 94 niyo twe tuzi ko abantu muri Zambia. Ko n'abarundi bahari vraiment. Urumva ni ibintu biteye agahinda. Kubera iki ni za consequence umwana twakuriye hanze. Abana bamwe ababyeyi babwira impamvu turi hanze, kuva gusa ko turi impunzi, umuzungu aza kukubaza wanze bikakunera gusobanura. Umva biteye agahinda, ni za consequence uko abana bashoboye kumenya amateka y'igihugu cyabo, bakuriye hanze, n'ababyeyi babo ugasanga umubyeyi wiwe yavukiye mu mahanga, nyashoboye kubona umwanya wo gusobanurira umwana nawe ntabyazi. Ibyo bintu ni cyagiye azamara imyaka 20-30 tugasubira muri bya bindi bya kera. Ego urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze. Ndayihimbaze Tarsis, sinzi yuko arakabazo wari witeze yuko tukubaza tutakubajije? Akabazo mutambagije nuko umwanya wabaye mutonya, kuko mwari kumbaza ibya 93 nuko. Ego nibaza yuko vy'93 navyo nyene yuko tuzoronka umwanya wo kwivuga ko urambuye. Uno munsi twari turamutse tuvuga ku vy'72 imbere n'inyuma yaho, tutagiye anditayi vyabaye mu 93. Egome ivyari na kabiri mu bisanzwe ibibazo byari kuba byinshi, umwanya nuko ubaye mutonya. Ko
ikintu gikwiye gusa jewe nasaba nuko ibintu by'irindwi na kabiri ntabwo hobanza kuza sokwe niruze kuko ni ibintu byabaye abantu bose babona amahanga yose abona nuko kandi abantu batogwa muhira ntabwo abantu baza gutora babasangana imbugita canke inkoho canke nta n'ikintu cyitwa kiruta babasana babatora nka kujya ko umuntu atora inkoko agakerera ariko ibibazo byoba byinshi kuri ibi by'irindwi na kabiri kuko n'umwanya woba munini cyane kugira ngo dushobore kubirangiza kuko ni ibintu birebire cyane kuri iki kintu cyabaye irindwi na kabiri. Urakoze cyane kuri ako kajambo usozerereye ko turazi yuko muri benshi mwakurikiranye kino kiganiro mwadukurikiranye muri mu gihugu hagati canke hakurya y'imbibe zacu mwe mwese mwafasha akanya kuko dukurikirana tubakengurukire cyane tunabipfuriza kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu na Burundi kabicisha kuri Radio Réveil la Voix de la Justice. Nayo kubatumire bacu Ndayize Veronique twizere yuko niyo twongera kubakenera yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Ego murakoze cyane turabashimiye igihe cyose muzaduhamagara tuzabitaba murakoze. Tugire ko tunabakengurukira kuba mwafashe akanya kanyu mukitaba kino kiganiro. Murakoze namwe umwanya mwafashe. Ego Taxis Ndayihimbaze namwe tubakengurukire cyane kuba mwafasha akanya kanyu mukitaba kino kiganiro twizera yuko nikindi gihe nitwabakenera kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Egome cyane tuzobazirikana gose kandi namwebwe tubashimira cyane umwanya mwaduhaye kandi mwongeye mukaduha ijambo kuko habaye imyaka myinshi cyane dupfungiwe mu kibeto ataho umuntu asohorera ijambo ibyirindwi na kabiri kuko nuwabivuga yaca ashirwa mu gasho. Murakoze cyane mukomere. Murakoze cyane kuri micro mwe kumwe na Prophet Domunezero ku Garenape Burundi. Imana ibandanye kubazigama mu byanyu no mu banyu. Murakoze. irindwi na kabiri hapfuye intore imbere n'inyuma yaho hapfuye intore bagiye badasambye bagiye mazima yongo bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsirike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane. irindwi na kabiri babasogota imigano babahondagura inyundo babarasi ikivunga babahamba bakibona bagatsindagiza tingatinga bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko bimenye ubizirikane bimenye ubitsirike bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane. Patiri Michel Kayoya Petero Ngendandumwe
Yozefu Bamina na Yozefu Cimaye, Sipiyano Ntaryamira, Melchior Ndadaye, bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko.